n'umukoshi urafata n'ibifabike n'ubugumba aho Yesu ari ivyo birahera agakiza uko kameze aho Yesu ari haba indirimbo haba umunezero haba gushinga intara urashobora kuba uvize ikintu kitogukundira gushinga intara ngo widegembe n'igiki ico cyose uno munsi ugisezerere ukibwira uti mvako niyo mpamvu agakiza kaserukanye no kubohora icyakumenya umutima cyose agira kigukuweho icyagusabije umutima icyakononye umunezero icyagushize mu gatengu kawe umenga urabosha ntiwidegembe ugomba urekugwe ugomba uve mu kazitiro ugomba uve aho wari wugaraniwe n'ubushomeri bw'igihe kirekire warize ntiwashishikara kaminuza kandi imanite wari wayihejeje ibyo byose Yesu arashobora kukubohora uri umusore ageze mu bigero byaranze kushika ku ntambuko yo kubaka wabishaka aho byazitiriwe n'aho byagumiriye hose Imana igira ibikore hanyuma uzohagarara imbere y'ishengero ushinga intara uri umwige mugeze mu bigero harageze yuko Imana igutera iteka nk'abantu nubwo wararindiriye biranka Imana uyu munsi igombi ukwereke ko kubera umunsi munini upfe gusezerana uti Imana niba binkorera nzoshinga intara umaze igihe abantu bakuvuga ngo warashyitse mu rugo nturabyara Imana igombi gukureko ako gasuzuguro iminsi irasa nk'ingano uyu munsi ugomba kubera munini hagarara uti ndihari abo umwansi yakandamije muri awe hendi ngaho haguruka umwiyereka nane ngaho mutarahaguruka banza mureka ndabona ko ibya Yesu hariho ikintu mukwiye guhindura mwibuke cyagiye kuri cya kidengere ninde yakira akijwe n'umumarayika muri y'amazi nuwagira gute nubanza gushirukirayo ibyo Imana babirondera n'ubuhizi ngo reka mbanze ndabandi ko bahagurura no aho bamaze gucerwa mu bagabiro wa mugore yaravuze ati jewe ndagiye abantu wenga birabasha icyo ngomba ni kimwe ndayoboka mukora ku buyonga bw'impunzi acarakira bamagara baza kwa Yesu ukaza inyuma ndatinya naho utahira ko atatutahana kuko n'ibintu utashiriyemo umwete bavuze ati nina agomba kuroha igitangaza ukabanza ukarindira ko abandi bahaguruka aho uba wamaze gukekeranya nta nyota yavyo ibiri ngira asubire mvuga nina agomba kw'icyo gitangaza kibamwo haguruka tikarahera n'ubu ndikarahera turiruka ino basi ibintu byo kwa Yesu utabironderanye ubutore ubukebutsi n'ubukuba bizoguca hirya birengana arabirondera ngo ureye mu gihe cya Yohana umubatizi iryo jambo twaravuganye mw'ijoro ugashitsa no arabirondera n'ubuhizi twabivuganye muri aka gatondo ubuhizi none wewe uzi witonda kandi urondera igitangaza nta marira biguteye nta mubabaro biguteye yabyaye biguteye umubabaro waza uriruka waza wisuka waza umengo uravuze ugiye kubishakira mupfukame mugororotse kuko hariho abandi bakeneye gupfukama nabo nyene niyamagara umengo nta n'umwe arimo ariko mwari murindiye ko abandi bahaguruka ivyo sivyo hindura kugenderana ubutware n'ubukerebutsi mwegerane igitangaza cyawe wacu tuvuga kuti Yesu ngomba unkorera iki yawe akunda kubaza aturashaka ko ndagukorera iki abakozi b'Imana natwe tuja twizera yatubwiye ngo uko mugenda kose
mutangariza abantu umutima ubwami bw'Imana buri hafi muhejeje muzokiza abarwayi yatubwiye gukiza ngo muzokiza abarwayi muzosenda abadayimoni muzozura abapfuye muzokiza abanyamirembe mubihere ubuntu mubitangire ubuntu nagira ndababwira ejo uzozane babandi bo mu mihana bamwe barwaye abadayimoni babandi batarabyara urabaza uja kubarondera babandi barwaye intandara babandi ibisigo byaheresha amashure babandi bamwe bakomereka ugende bazane uti ku musozi w'Imana niho bironkekera tuzoca twinginga Imana izoca ibikora none rero mwagize neza mwaje ubahasigaye n'abaherezi kubwira Imana Yesu nawe yadutumye agacakora Yesu agira dutwenze Yesu agira dutwenze naume ngani bigishoboka Yesu agira dutwenze Yesu agira gutwenze naume ngani bigishoboka Yesu wacu Yesu agira gutwenze Yesu agira gutwenze naume ngani bigishoboka Yesu wacu Yesu agira gutwenze Yesu agira gutwenze naume ngani bigishoboka umaze igihugu we ubabaye mu mutima humura Yesu ari ku ngoma Yesu agira gutwenze Yesu agira gutwenze naume ngani bigishoboka Hallelujah 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 Amen Amen Hallelujah Shima Golgotha Shima Golgotha turanezerewe kuri ngaha ushaka gutembagaza ibibuye ushaka gukura ikibuye ku mutima igituma umwijima mu maso igituma umutima ubyimbira mu muntu igituma umuntu yamagenda akorera amosozi haleluya Imana yavugishije Yeremiya yongera yavugisha Yesaya nguko niko horahagize ngo muzitwi ryawe kurira n'amaso yawe yabuze gukorera amosozi ngo kuko abana bawe uzosubira kubabona reka kurira reka kurira reka kurira reka kurira reka kurira yarabaraba oh shima Yesu shima Yesu shima Yesu shima Yesu turagushimiye Mana turagushimiye kuri ngaha nimba Bibiri yivuga yuko uzoduhanagura amosozi yacu nimba Bibiri yivuga yuko mw'ijuru tuzohanagurwa amosozi noneho rero ishengero ryawe ngiri rirapfukamye ririko riracukurwa amosozi abantu b'Imana bariko bararira abantu b'Imana Abisirayeli bababaye
bababaye bariko barababazwa ngo baciye bararira Imana irabwira Mose ngo ni ukuri abantu banje bari muri Egiputa numvise amarira yabo nabonye ugutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza none manukanye no kubarokora ndakwinginze umanuke ndakwinginze Yesu umanuke ndakwinginze ugorore ukuboko kwawe ndakwinginze umanuke ndakwinginze umanuke abantu bawe bakubone abantu bawe bagirirwa imbabatsi abafise ibibazo abarwaye umutwe abafise ingorane mu mutwe abafise ingorane mu gikaraza abafise ingorane mwami ahariho hose abafise ingorane mu matike abafise ingorane mu nda abafise ingorane mu mitsi mw'izina rya Yesu abarwaye hypertension abarwaye diyabete abarwaye abadayimoni bataboneka abarwaye ibisigo bitaboneka pepo tunakutembea katika jina la Yesu tunakuamuru shetani tunakuamuru pepo n'izina rya Yesu turirukanya majini turirukanya abadayimoni turirukanya ibisigo turirukanya imiyaga toka sohoka dayimoni turaguhamagaye sohoka mw'abadayimoni sohoka n'ingoga sohoka mugende mw'abadayimoni sohoka mw'abisigo sohoka mw'amiyaga mibi sohoka mw'amajini sohoka mw'ububasha bw'umwijima sohoka mw'izina rya Yesu turirukana ububasha bw'abadayimoni muri kano kanya ukuboko kw'Imana nikuze gukore haleluya ingumba zigumbahuke mw'izina rya Yesu abadayimoni batera ubugumba turabizi ko bariho abadayimoni batera ubugumba mw'izina rya Yesu abadayimoni barya imvoya bya bisigo biyongobeza imvoya bya bisigo bitagomba iyungu mu muryango bya bisigo tubinywa amaraso turasenza Imana turahamagaye ijuru turahamagaye mpemu yera turahamagaye ukuboko kw'Imana muri kano kanyama abantu ntibakubone abantu ntibasubire kubona Imana abantu ntibasubire kubona ukuboko kw'Imana Imana ntibiyumvire kuri aba bantu mwami Yesu ndakwingize wiyumvire kuri aba bantu mw'izina rya Yesu biyumvire kuri aba bantu mwami biyumvire bariya bapfukamye mu ntebe bariya bari inyuma mu ntebe ukuboko kwabo kubasangeyo aba bapfukamye imbere abari ngaha hagati mwami mbere tugisenga n'abasigaye muhira n'abasigaye mu mihana ububasha nibubasangeyo n'abajyanye mu bitaro mw'izina rya Yesu n'abari mu bisagara bya kure ububasha n'ubugende n'abari mu bindi bihugu mw'izina rya Yesu abari mu bihugu by'abazungu abari mu bihugu bya Afurika mu birabura cyane mu basa n'umuhondo mu batimutima turasenza Imana abari mu bihugu by'ubuganza bunini turahamagaye ijuru turasabye kugira ngo ububasha bugendeye uyu muriro w'Imana uturire ibisigo mwami Yesu ubu mugabo uhagarare ko Yesu yavuze ngo aho yahora agendagenda mu bisagara no mu mihana yakiza abagwaye yarabarabaraba haleluya turashaka iyo otorite ko abagwaye bakira reka n'uno munsi barakira turasabye iyo otorite
tubanza gusambira tubanza kugenda gusakumba evangelizasi ikomeye ikintu gishobora kuzana abantu n'ingoga ni ukuboko kw'Imana kuje mu ishengero abantu batabawe biroroshe kuronka intahe tato mucafu katika jina Yesu uwakizwa uwasendwamwo abadayimoni bakagendera muvuga yose icavuga none muri ino minsi ibyo tuvuga zaduheranye abantu bagasakumba ibyo bavuga bakabibura urasabye utanga intahe izina rya Yesu abakiza ibyago bikomeye abakiza ibyago bihambaye baba bose icyo bavuga abakiza kanseri bose icyo bavuga abakiza indwara zihambaye bose icyo bavuga ndagusabye tanga icyo umuntu avuga Bibiri ivuga ko muragendaniye Yesu ngo harimo na Mariya Magadalena umwe yaguma agenda mu ico abandi bakajyamanuka agenda mu ico Bibiri ivuga ngo Yesu yari yamusende n'ibisigondi yamwirukanyemo abadayimoni kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abakijijwe byinshi bagira urukundo rwinshi ndabahinze abarwayi abadayimoni bataboneka abadayimoni bama baza gushakira natwe abadayimoni bagatangira ku ruhimbi abadayimoni baza kurimba abadayimoni bamenyere kuvuza ingoma abadayimoni bamenyere dayimoni ni muremure aho bari muririmba aho bari mukora iyo minsi umuriro numanuke haleluya ibitagwa ku Mana ijambo ry'Imana rivuga ngo igitewe cyose data wo mu ijuru atateye uranduka tugomba kurandura rero ubwo bubasha bw'umwijima umuririmbyi yavuze ngo mu mitima yanyu ni mu mwimbike ngo rekanesha atsinde iby'amashetani Yesu turakwimitse Yesu uja ku ngoma haleluya ingoma yawe turayikeneye mu izina rya Yesu ucunesha utsinde iby'amasatani byose ubwoko bwose pepo wakira aina mu izina rya Yesu naho ibisigo byabatirijwe mu mazi menshi hari ibisigo by'inganzamarumbu byemeye bikabatizwa mu mazi menshi bikajya ku ngaburo y'umwami bigasangira n'abera ibyo byaramaparaye ariko naho biruko umudayimoni n'umudayimoni uko uri kose wa mpemumbi uko uri kose wa gisigo turaguturiye bya bisigo byidadembesha mu rusengero bikabasha ngo ni mpemu yera turabiturize umuriro w'Imana papa tunawatosha katika jina la Yesu n'izina rya Yesu ububasha bw'Imana nibukore ubushobozi bw'Imana nibukore turakunyigangije ikirindiro cyawe cyose turakinyigangije haleluya hanyuma rero abantu bakongataye amaguru bamwe baterura amaguru bikanga babandi amaguru yafatanye babandi amaguru agenda akomana babandi baribwa mu matsi babandi baribwa mu birenge babandi bahekenywa mu maboko izina rya Yesu umwana w'Imana haleluya ububasha turiko turavuga ntabwo ari amajambo asanzwe ntabwo ari filozofi si ibintu twigishijwe si ibyo dusoma twandikiwe n'abantu b'abanyabwenge nidahumetswe n'Imana ni Bibiliya yera iravuga ngo ibimenyetso bizogenda biboneka kubizera n'ibi bazovuga indimisha bazofata inzoka bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire turarambitse ibiganza ku bagwaye potoka turarambitse ibiganza ku bantu barwaye turarambitse ibiganza ku bantu baruhicwe turabarambitse ku biganza turasabye ngo bakire
bakire gukira yewe niho intaha iboneka ego twagiye tubona bashinze intahe uri wavutse ari impumyi uri babandi bakira abadayimoni abafarisayo bakababaza bati nonaho uramwizeye uwo muntu yagukijije ku isabato ni umudayimoni harimo abadayimoni nawe ati nimba bereze burayi wamukoresha abamwe abadayimoni atabamwe abadayimoni kizima yampumuye amaso yanjye nkabambona n'igitangaza ngo aratururuza abayuda abemeza ko ata muntu harimo dayimoni yohumura amaso y'impumyi niko bikwiye kumera no muri iyi myaka mani igituma intahe zaraduheranye igituma abantu batagira iyo baja n'iyo bapfa bakaboherwa mu madini nuko basanga ata karusho uwo mwishengera akarira akabogoza hariya hanze akabogoza bahuriye hamwe bagacurika imitwe hamwe ntihagire igifasha ikindi ariko uwakozwe avuga ati ubu yesu ndakubarira arakiza naje narankijije biroroshye ko abantu bamurondera urakoze mana kubikoze iri joro rero uwahora adasinzira aze gutangura gusinzira yicaye uyu munsi aze kuryama umuntu umutima wamubyindiyemo uno munsi niceyuke bimeze kumwe kuhana avuye mu rusengero gusenga ishiro ngo ntiyasubira kwiraburanirwa atangura kurara afunguye ibyo nyene ngo kiratimuka ndavuze ngo gitimuke iki kintu gitimuke nuko urakoze kubyumvise twisabye mu izina rya Yesu umwami wacu amen. mukiraho nyine kugira dusengere icyanyuma mana yakimpereye aha nyine ijambo ryanditswe muri Yosuwa 5 kuri 9 uhoraho abarira Yosuwa ati uyu munsi mbakuye ko agakengerwe abanyegiputa babakengereye ndagatembagaje icyo cyatumye aho hantu hitwa Gilugari nabwiye ngo n'ubu amen. Agakengerwe hose uzi shetani yaguteye abadayimoni baguteye kagira agatembagara nk'uko byanegereje Imana gutembagariza abisirayeli agakengerwe bari batekengejwe n'abanyegiputa niko natwe nk'ishengero rya Kristo ntitwokwama mu gakengerwe. Abadayimoni baraguteje agakengerwe aho ubaye agakiza kawe karakengerwa ubu ugiye kuva ngaha uvuga uti mvuye i Gilugari mvuye i Gologota agakengerwe kamvuyeho. hari abantu bazi ko udakijijwe bagukengereye agakiza tugomba tubisiga i Gilugari. ari umugabo yagukengereye agakiza akwiye kubona ibyahindutse. ari abana bagukengereye agakiza bakwiye kubona ibyahindutse. ari ababanyi bagukengereye agakiza bakwiye kubona ibyahindutse. ari abakuvuze kera ngo ntacyo uzovamwo bakwiye kubona cyavuyemo. mwebwe mufukamye mwicaye muhagarara agakengege kabave no ku mutwe gatembagarire munsi y'umusaraba muhagarara. uwifuza wese yuko iminsi shetani yamukengeje bihinduka bishya abari inyuma nimwegerane hanino mwegere zino tambuka n'abandi batambutse egera abantu mu masaha y'akagoroba ngo yabwira abisirayeli ati nimwegere dusanasane igicaniro cy'uhoraho murabe nge na pentekote muri ino myaka shetani yadukengeje imbere y'abanyamahanga agakiza kakagenda gahera abantu bakagenda bipfayanga
hari ikigira gikoreke. Uyu munsi waheze bya bintu ukaza ngaha nivyo kwijana. Oh, egerana shika imbere agakengerwe kakuveko. Abazokuraba mu nyuma canke mu kayaga ati mbega ku bintu byahindutse byagenze gute? Uti ndibuka umunsi uti hariho umunsi wa gatandatu, hari umunsi Imana inkoreye igitangaza, iratembagaza agakengenge kari kandi bize bimenyekane yuko hari umunsi wa kubereye munini. Duza amaboko abiri wereka Imana ugakengeze muri ayo maboko. Mana ya Aburahamu, fasha dusenge nawe senga. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, imyaka tugezemwo Shetani yabagerageje bagwanya umugeni, aramukengereza, aramuvana mu mabarera akomeye, aramuvana mu by'igiciro bikomeye, amutera guhurumba, amutera kunyiganyiga, amutera kuzangazanga, ariko turivyukiranije. Amen. Uku niko kwivyukiranya. Ngo wa mwasi wanje, ngo ntunyitambe ku muvyimba, ngo naho noteba nzosubira kuvyuka, kuvyuka kw'abagororotsi ni ukunye. Tembagaza akagakengegwe k'abadayimoni, akagakengegwe k'abanyegiputa, akagakengegwe k'abanyamisiri, kagakiza gapfuvye, kagakiza katariko k'ibikorwa birumvye, kukugawa imbere y'abanyamahanga n'ibisigo bikatugaya. Birahindutse mw'izina rya Yesu, birahindutse mw'izina rya Yesu, birahindutse mw'izina rya Yesu, birahindutse. Subiza abantu muri mpemu yera, subiza abantu mu kuronderana Imana umwete, subiza abantu mu bya bwa bugingo budashira, subiza abantu mu gakiza origina. Mana, kuri uyu musozi wa Kavumu, aba bapfasoni, aba bagabo, aba basore, aba bigeme, iyo umuntu wese ahagaze imbere y'Imana ati ndagomba kuhora gica nkwera, ntegerezwa kugirira umutima wari muri Kristo Yesu, ntegerezwa kwigana Yesu, nigana Imana ndongowe na mpemu yera, nigana n'intumwa zahagaze neza nka Pawulo. Hari abari barabigerageje mu gihe giheze biranka, umwasi yarabagwanije arabashobora, abashyira mu gakengerwe n'agatengo. Birahindutse bihindutse ubunyene, birahinduwe n'Imana, birahinduwe n'Imana. Umuntu wese aramenya agaciro kiwe, umuntu wese aramenya igihagararo ciwe, umuntu wese aramenye ko ari umwana w'ubwami. Ibyaha turabihonyoye, ingeso mbi turazihonyoye, agakengerwe turagahonyoye, aho twagawa turahahonyoye, aho twari twaratitutse turahahonyoye, turabihonyoye, turabikandagiye. Dusubiye mu itoto ry'Imana, dusubiye mu iteka ry'Imana. Abadukengereye bazotubaza bati mbega byagenze gute ko byahindutse? Twarashitse igiruga, agakengege gatembagarira, twarashitse mu maraso, twarashitse muri mpemu yera, ubu turafise amaranga gisiyoni. Mana, agakengege kose turakabambye ku musaraba. Mana,
agakengerwe kose turakicishije umusaraba, umusaraba urakisha, amaraso arakisha, amazi yakuvuye mu rubavu arakisha, amavarere ya mpwemu yera arakisha, abantu gusubira mu myanya yawe nibyo bibaye ubunyene. Urakoze Mana. Abari barahevye gusenga ako gakengege karabavuyeko, bari barahevye gusoma ijambo ry'Imana ako gakengege karabavuyeko, abari barahevye gushinga intara ako gakengege karabavuyeko, abari barabuze umunezero w'agakiza ako gakengege karabavuyeko, abari bagahitse imbere y'abagabo babo ibyo birahindutse, abari bagahitse imbere y'abagore babo ibyo birahindutse, abana bari bagahitse imbere y'ababyeyi babo ibyo birahindutse, abana bari bagahitse ku mashuri ibyo birahindutse, abafonctionnaire bari bagahitse imbere y'abo bakorana kubera agakiza gake ibyo birahindutse. Ako gakengerwe karabapfuye. Urakoze nisabye wakwashoborera uzubaye wa mutima bari muri Kristo Yesu, bazoca kwigana bitagoranye, bazoca gushingira intare bitagoranye, ubutumwa busubire bube mu bantu bitagoranye, abakizwa basubire baboneke, abiga igice basubire baboneke, abaguye basubire babyuke, kandi ubutumwa buzoca butana Yesu. Urakoze nuko ndabisabye, kandi nzi ko umwete uri ngaho ngo ubikore, nkaba ndabisabye ijuru, nkaba ndabisabye Imana mwizina rikomeye n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Namwe ababyakiriye mwese muvuge muti amen. Ababyakiriye mwese muvuge muti amen. Abakiriye iyo nsinzi muvuge muti amen. Ako gakengege kabavuye ko muvuge muti amen. Musasize impundu ikomeye muti amen. Birabere nk'uko mubyizeye, musubire mu bibanza byanyu. Mane bahezagire musubire aho mwari muri. Kwari ubuntu butorwa ugurura imiryango yose, protokolo mugurura imiryango yose. Nahoze ndi yaho hindura umutima wacu, ariko
aje Yesu, aje Yesu. Mana kurugororotse turashima turashima kandi kufise urukundo, turashima kandi ko witwarika abantu bawe Yesu Kristo. Turashima Yesu kiri hano kw'isi harimo abakwigobererako bakaza bifuza ko batopfa kugenda, bakumva ko hari ikindi bakwiye kongerwa. Uyaraje kongeza, uyarakeneye mwami gushobozwa rwose, nawe arumva ko ubwiwe atobishobora. Nico gituma nuba twebereye akaza wasenze, ariko arumva ko hari ikindi gikwiye kongerako, kandi mwami ni wewe nyene wongera. Erega ni wewe Yesu, wewe uzahagejeje urugendo, wewe uzi inkomezi zimukwiye kugira ngo akore nk'uko ugomba. No rero nk'uko asavye turasavye ngo bimukorere Mana, bimukorere Yesu. Turashime ko wumva kandi ko wishura izina ryawe Yesu, amen. Ego ka tuze gutera duheraheza amiga yacu. Turashima Imana ibyo yateguye uyu munsi. Ega niko urera umuntu wese ahaherereye abonye iby'agakiza bizamye, azobaza Imana abyironderemwo wenyine. Sibyo ndiko ndavuga iby'ubutumwa tuvuga aho tubaye. Mwebwe ntawo bagora ngo muduge mu muganga, canke ngira hari uwufise umuhamagaro, hari uwufise wo kuduga mu muganga muri mwebwe. Ega mu minsi y'iherezo bizoba nka mbere. I Buraya abigeme barafashwe, niyo bazanye ubutumwa. Ukayogoro hatangujwe n'umwigeme. Birashoboka ko na mwebwe bapasoni kumbure mushobora kuba mworonka umuhamagaro, ariko burya ni ukuri ngoma ndababwiye iki kintu mwumva ntimucike gitoya. Uhagarara hajya ukavuga uti ni mu ndabireko. Ega biroroshe. Ndakubwiye jyanye na twebwe aba bantu nka twebwe, hari aho ugacamo gatoyi ukamara iminsi utari kurakubitana umwereka, ariko musenga Imana cyane. Ca gikundi c'abapasoni n'abigeme, aho hagarara mu mihana y'iwanyu bakavuga bati navuga ujya nibyo, canke bakaguhamagara ngo uje gusengera abantu, naho nyene kiragoye. Hajya ubahajya barakubwira bati nakafashwe bukumbi, mwebwe mbizira mufashe bukumbi, none genda mutane babaririmbyi b'amakorali bamusengeye. Ubundi byamubariye yari byagoranye, arananirwa mu ishengero, baca bagenda bashinga irindi. Bashinze irindi ahantu barishinga bateranya agatsinde. Hanyuma rero baca bazana umuntu agwaye impwemu mbi aho nyene muri iryo shengero, bamurambika ngaho bamushiraho, biramurabika. Abantu bagakongo mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu, mwizina rya Yesu. Acamera nk'urabutsa baraba ngwe ngo mbega mwebwe murabaye ngo ivyo mugiraganira iki, ngo mba hejuru uko nyene, ngo jewe ndi umugarariji nagararije Imana, namwe murabagararije mwagararije ishengero. None muri twe na mwebwe nidasenda uwundi. Abo bantu ngo barirutse. Wumva bagira bati tutavuye aha hantu biratwinjiramo.
erega si ugufyina muko wubahuka gusenga igisigo ni uko ubugingo bwawe ubuzi ingene wabutwara na cane cane mu kurambika ibiganza ku mubanyi waramuvuza ukamushoza yimbwa uwo mushirako ibiganza nukuri none rero imana idukorera iki wiyumvira ko ikwiye kudukorera iki imana itugirira iki itugirira imbabazi uhereye uno munsi rero umuntu wese aca agenda yige kuvuga ubutumwa twabivuze kuvuga ubutumwa ni impande zose si ngaha mu rusengero gusa si igihe mwarimu ahamagaye atabakirisa umwese kuwa kabiri tuzohurire kujya barahoba si ico gihe gusa ni igihe ico ari cyo cose kuko dusabwa kuba akarorero aho tubaye mbega niki iri jambo ga ntimugire ngo ni rito ari umutama yitwa Bagora hajya ku Muyogoro akaba nyumba 10 jewe ndabizi n'uwabatwara ndamubona bagirisha inama ikomeye cyane hajya ku ngoro mwese icaraha kubera iki tubura abantu bakora ibikorwa rusange icaraha umuntu wese navuge abiwe iyo bari aravuga acarahaguruka ndahabonaye kandi si vuba ari kera ngo nibavuga abandi ngo nayo jewe ngo nirongoreye ngo abarimu n'abapasitori ngo jewe wanje ngo ntwara abarimu n'abapasitori nta bigaba biri aya ariko aravuga ku Muyogoro ngo nta muntu w'ikigaba ari ku Muyogoro ngo ndongoye abarimu n'abapasitori ibyo urongoye abantu b'Imana nta bigaba bibamo siboga bashingana suko ikigaba c'umukirisu kiba kivyonona kiba gifuse ubutumwa bwose buvugwa Yesu ashimwe rero uze mudufashe rero kwama imbuto umushinga ntayama imbuto hariya yego muba abanyakuri mwumvise ukuri ko nuko ndakivuze mu kuntu nagomba kukivuga bamwe gica kibago kuvuga ukuri n'amageme hari naho bavuga ngo ni promotion ukagenda hariya mu guca imanza ukavuga ukuri ntuhengamiriye abantu benshi bari eka ufashe intahe uramera nka wa wundi yapfumye agarukana urutete uko barumuhaye imwumvise ko ari we yaciye abasamurago gusumba bagize amangetengeta amagendera imana rero izodufashe reka turabe umuntu yoduserukira mu gushima imana hanyuma mu guheza turumvise ko imana itugiriye ubuntu ejo n'umunsi wo gusezerana sibyo sinzi umwanditsi yavuze ngo imana yabivuze rimwe ndabyumva kangahe kabiri umuntu arashobora kuba ngaha akaba afise umuntu yasinzikajwe n'abadayimoni turumvise ko ejo imana yodusigarana ako kantu uwo mugisha mumuzanye ntacagezwe kibibuza turi kumwe niko twumvise imana idutumiye ivuga kugira ngo rero uko kubohoka kubeho kandi ndavyize ishengero rirabohotse kwera ngabo gaharera agasuzumisho mfise ababohoka barabohotse yego imana rero duhezagire turondere umuntu umwe aduserukira ande muduze ibiganza dushimira imana ibyo yadukoreye yesu yakoze kabisa
icyo uza kubiboneramwo uza gusuzuma utahora uryama uno munsi uraryama. Nibuka umuntu umwe yigeze kuza tumufashe gusenga, si umwe mbere bashika batatu, ati uko usenga kose rero jewe imyaka yose imaze nubatse sinsinzira ntanyoye ikinini c'abasazi kimwe co kwa Rojandi gisinziriza abasazi. Ati uko umunsi wabaye sinzi kuryama ngo ntore itiro ntakinyoye. None rero nje ngo mudusengere, mbega uwo mutwaro uroroshe, ukasanga uriko urabwirwa n'umuntu azafise umwana ageze mu y'icumi, mugabo iminsi yose aryamikwa n'ikinini. Mugabo Imana mbega wibaza ngo hari ikinani? Dusengeye hamwe bigafatira no ku kwizera k'uwo muntu, kandi ukwizera kurimo ibintu bimeze nk'ibisazi. Ya jambo ngo mvuga nk'umusazi acengera none no munsi 10 yakiri hehe, ati ngiki uyu munsi ntukimire ko dusenga rero bo turaba ko Imana ari Imana. Nitwasenga ukaryama wakinyoye ikagukorera ibitangaza utushima cakigiri, mugabo ntibibujijwe ko umuntu w'Imana anywa imiti. Muranyumva neza? Ego iyo ni ari imiti cago imuvyuko none imiti ko umuntu ayinywa agakira. Uhereye uwo munsi kugeza n'iri zuba turiko turavugana, abo bantu turiko turavuga n'ukuri ni bazima. Imana ishimwe. Mwumva ko ukuboko kw'Imana kuriho. Ushobora gusanga ari abadayimoni bihindura ibisazi byo kwa Rojani bija kuvurirwa kwa Rojani. Dusenge rero, tugomba dutume uriya muvyeyi batamuzi yitwa Mami. Mami nawe ni nyogokuru, niwe tugira dutume haca duseruke. Akari twari tumukumbuye, bitwari tumukumbuye. Mana yacu mw'ijuru, Mana data wa twese, waremye ijuru n'isi n'ibirimwo byose, ubiremesheje ijambo ryawe. Turavuze urakoze. Haleluya. Turagushimiye imbabazi zawe z'amaha ibihe bidashira. Turagushimiye Mana umunsi mukuru waduteguriye. Turagushimiye ibyo wadukoreye. Yesu warakoze. Uhere Mana aho twatanguriye kuza mu ngoro yawe. Warakoze Mana, warakoze Yesu nushime. Warakoze Mana, ntacyo tuzokwireguza. Haleluya. Ntituzovuga ngo ntitwumvise. Mwami Yesu nushime. None rero Mana turakengurutse, wowe uri byose muri byose, gira neza bukira bugaca. Turagushimiye Yesu, gira neza. Turagushimiye. Haleluya. Turagushimiye ingene wadukunze. Turagushimiye ingene watwitangiye. Turagushimiye ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe. Mwami Yesu nushimwe. Turagushimiye ibyakoretse Mana uhereye ku munsi w'ejo. Turagushimiye Mana abagwaye bakize. Turagushimiye imitwaro yahenutse. Yesu urazi imitwaro twakuzaniye, urazi umwe wese imitwaro yakuzaniye. Mwami Yesu turabigushimiye ko wabyumvise, kandi Yesu ko wabikoze. Warakoze Yesu nushime. None Mana he tugira twanduruke, tugira dusubire hariya mu nsago, hariya ku mugwa wa shitani. Turasabye Mwami mujane natwe, turasabye inkomezi Mwami, inkomezi dukuye ngaha tuze tuzikoreshe. Yesu tuvugane natwe, tawiheshe icyubahiro. Urakoze urabana natwe Mwami, uratuzigama. Iri joro twarisengeye n'umugoroba wose uze kubana natwe. Umunsi w'ejo turawusengeye. Yesu urabana natwe. Turagushimiye ingene bwateye tugenda. Turagushimiye Mwami Yesu, ivyo wakoze ni vyiza. Warakoze ntuhabwe icyubahiro. None urabana natwe, uraduherekeza, uratubera Imana mw'ijoro, uratubera Imana ku murango no mw'ijoro. Nuko Mwami uzuduhe kwama imbuto zikwiranye no kwihana kwacu. Urakoze Yesu kuvyumvise, urakoze kuri kumwe natwe.
mu izina ryawe Yesu umwami wacu amen. muhezagire aradukumbuje na ba bandi batamakazi ejo ko ari umunsi mukuru yaba ari ibyo ngira twosabye batuzanira bakatubamo hariyo abandi batamakazi basigayeyo hariya ishengero ryo mukavumburira kumbuye kubabona aho dutamakazi turyoshe cyane ego kweri kandi aho ko yijega woza ubona bikunze bakabatudodesha bakabatuzanira bakaturamutsa yego kweri bamwe banyogo nuko murakoze cyane none tudatebeje turashimiye cyane abashitsi bose 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 baje kuturamutsa bose baje kumva ijambo ry'Imana abo turabashimiye gose turasubiye kubaha kaze ejo turabaha ikaze cyane nuko turakunda abashitsi gose Imana izobaduhera umugisha izobaduhezagire ejo rero tuzokwinjira isaha zingahe sambe zizoarashize kwinusu mbega yarayikuye hega Mungu wawe ni zibiri isaha zibiri tuzoba twinjiye kugira ngo twitegurire kurya ijambo ry'Imana hanyuma kandi irindi tangazo ni yuko duca dusaba abantu bose 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 bategera uruhimbi tuvuze abo uruhimbi mu ishengero rya Panikote tuvuze abo ntituba tuvuze abo mu yandi mashengero gusa tuba tuvuze n'uwo muri iri shengero yoba afise akantu kamugoye akaba kirindirijwe kwegera uruhimbi muri aka kanya tubaha akanya uce mwinyungusha hanyuma hace hasigara abakristo gusa bemerewe kuja ku ruhimbi hano iryo ni rigira kabiri itangazo rigira gatatu hariho abantu kandi bamaze igihe bategera uruhimbi bakaba banyotewe gusubira gufatikanya n'ishengero hanyuma bakaba batari bwabiringanize neza urababiteguye rimwe no munsi bagaruka cyangwa abaje ubwa mbere mwese tuvuze tuti asigara abakristo gusa muca mubanza mugende mu rugo gatoyi hanyuma mu mwanya rero ishengero risohotse mubonye risohotse mwebwe murindirira hajya mubonye risohotse muce mugaruka tuzoba turi ngaha kugira tubaringanirize ibyagoranye kugira ngo musubire mu myanya yanyu kiratahuritse mbega hanyuma ikigira kangahe ari uwataye agafunguruzo ngaha yaguruka rero babandi bategera uruhimbi muri twebwe mwinyungushe gatoyi abandi nabo mugume mwicaye turagushimiye 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 haleluya 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 haleluya
amashimwe Yesu akira amashimwe akira amashimwe akira amashimwe Yesu akira amashimwe akira amashimwe akira amashimwe Hallelujah 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 nibaza ko abandi bamaze kwinyungusha usabe ngaha